kujya gukora amavuta hamwe n'abandi wakazana vijana hapo ambao hawana makazi wengi sana wanaomba barabarani ni vizuri unawaajiri kwenye kazi yako byo cyane vraiment ko benshi n'akazi bafise nashaka kukubaza akantu gatoya ariko mbabarire nta muntu ukunda none wewe ko muri wenyine urubudabo nturagira ko ukunda nawe ukunde n'umuntu wagufashe rega tubiri tuvura n'ubupfu kandi nyamwigenda ko ntari biri mzee kwa sasa ningali busy na kazi sijafikiria hivyo ikifika muda fine so uri wenyine uri wenyine Furahi kuona leo mmefika nyumbani. Nuria, Yes. usisahau safari. Ya, nimeshajiandaa, everything is ready, nimeshaandaa kila kitu inshallah. Naam. Saa 2 I'll be there, okay? Okay. Usisahau kabisa maana ni muhimu. Kabaye bikikaniye avuye ngaho. Wowe subira wicerera bigora abagabo ukabona ibyiza bimeremeta udashobora gukorako mzee ugatima kareze reka shaka ifyinire yari mwabonanye tubonana ntashobora gukorako kashaka ubwo gukora ko atari ngo reka ntarabagose sico nyene reka ningura uyu ariko rero aka karahuri yagakozeko gakoze ntacyo upfa gukorako aha imirimo yo gutemberanira ko n'imitima ugasanga iriyumvanyemo kandi yakanywereye umwito niyihura ukoze aho imirimo yari usanga yabigize byasi kwanka nyene nkagira ugasanga ibintu birakunze yasigariza gato ariko nawe bamwe yabimirimo yiwe nabona kajya muneza ufite karagusya umviriza kajya muneza nabuze ingene ndabimubwiye navyo wavuye reka sinabimubwiye ko ndamukunda aho navyo wavuze none yari ko n'undi mudamu ari mudamu w'umukonseyere wiwe baragendana minsi yose neza nakujambujije kuvuga ijambo nyawe ukamubwira ataramu ese ataramutse ukamubwira ataramu we kubyumva tuvuga cyangwa ujya atabyumva cyo kimwe nawe cyane nkamwe aragushaka ntabwo nibyo tabyone uterero naje muri ngo ragoye urumva ukamubwira nawe taramuka tuvugane n'uyu muntu yego ni wanje nutaramubonshaka ariko urumva nanka ko mbona mwagakosa acavuga ati umuntu ntakunda abandi bantu arabatera taramura bakagenda nka wewe nabyo yakubo ntiyamenye kuri ngaha wumvise badodoye ku muryango uba wagiye hariya uradotera ikigomba kibe kumwe nacyo wakoze nabyo navutse urumva reka ndabimunyegeza nyene no kujugumira nk'uko ndajugumira nivyo wabiteye aha mwisengero ibyo yabyuzuye ujya mugore sinzi icyo namugitse kiri cyangwa n'ibyo yakingitse nijya gukoresha ndagutwenze basi umuntu w'umushinga ntahe umuntu w'umugabo afise inoti yiyemera we aha muri kati hose bemera wewe ukabona ijambo uvuge imbere y'umugore bishikira bose nawe byo gusa
Hadi nibikunda. Ikibazo cy'urukundo. Ndikirabande na bisa mahera. Wocugura. Ikivuga ni ni kwisoko baraba. Ukamenya ngene uvuga. Igahinga nitwenge. Amahera siyatongo. Ariko ukamenya ngene uvuga. Ariko rero natambuye kumenya ibyo akunda. Ibikorere ko natambuye kumenya ibyo akunda. Arakunda ibintu byo gufasha abantu batishoboye, imfubyi. Urabona? Bagikora. Arakunda amashugwe. Aho rero ukatora inzira. Bikorere ko natambuye kumva ibyo akunda. Aho rero ni nka esikariye ndashobora kubitukira. Aho ndashitse ku ingazi ya kabiri. Hasigaye umunani kwicira. Kandi amahera uyakoresha. Kandi mu bwenge. Ujya mugore ntugira bakunda amahera cyane. Ujya afise kampani zitanu. Arayifitiye amahera. We ntatinda no guhoba. Afasha ngo mahera imbere acawicushaka. Naho rero ntinya naho njugumirira. Umugani wa wundi naho njugumirira kuko ntirimutse gatoya. Swata yoca ibibaye swata kuko yoca abona icyo ngomba kandi ndatinya ko nobwira ngo yanamani kubwiye oya yiwe nayo nkeneye n'umushatsi woca umyoka woca uva ibintu bya oya ega ni inyishu zibiri ni oya cyangwa yego ngomba rero kubimenya rero futa oya ushaka twankana zurambwira ibyo byawe tuja twankana mbere kubwira urabwira rero wumva inyishu umubwire neza ego urya wewe murata ndako akubwiye ngo yawe kujya nibwo buzanje ndindiriye imbere byose byofuma byandikwa kuri we byose wapfuye nawe nekabaye wewe wagiye umviriza wagiye kabisa ukamunkunda mfasha misiyo urabe icokogwa uzigaruke ufise umbwira inyishu y'icokogwa kabisa handi uragiye wagize imvuga yawe ngawa basha ikana kurekera amaho ugenda kurenza ibitwe we ntakigenda basi oya makuru ubwanwa ngo umuntu umugabo nawe uri pumbafu bishikira bose pumbafu ni wewe Miti. Salut. Hey. Sawa. Ego turashimura. Makuru. Yes. Yeah. Bega liste wita. Liste. Mbona hijeje ali abona ari amaze kariya. Urazireba. Abantu batatu. Abantu batatu. Abaye. Yana mazina naguma toroka. Muga naba mama babiri n'umwana w'imfura. Inde umwana w'inde mama babiri inde nyange. Mbo. Mazina Mama Adija, Mama Amina na Yusufu. Yusufu wa. Yusufu wa Matayo. None Yusufu wa Matayo ni imfura. Ushirire mushazo. Tena kubwira ibintu nk'ivyo. Mama Adija uja nuze mumbaye nuze. Wajua nizi. Nene Mama Adija ni nuze ni. Kina agomba kusoma. None ni mjani. Mama Adija ni mjani. Nitilie tu. Uchache vitu dunia. Mimi nishakwambia tuache vitu ya hivyo. Sawa wewe nitilie hii basi sitorudi. Nikutia afu yaje. Alafu isoshe mimi list nimeshaituma kwa madami kule Bujumbura sawa. Wewe umeongezea kwa nini? Tunaambia kama umesahau. No. Nisha mimi situlia katika vitu vya hivyo. Jenzo ndo jaga finiro hivyo. Yaani hivi kula vitu vya watu unataka utie watu wengine hapo juu yaje. Hivi lakini vihusu kubadilika. Sio zote hivi unatukanisha shirika wewe. Wewe unataka mimi nibadilike aje? Badilika tutafute wajane wa ukweli, mayatima wa ukweli ndio wasaidizi. Sio ulete watu wa fake alafu baadaye. Tupe heshima mwenzangu. Heshima kwanza usipe heshima ya kazi yako. Yaani wewe umeamua tu kunitoa kwenye kazi yao? Sikutoka kwenye kazi mimi nakupa makavu live. Leo nataka kubadilika kwa sababu wewe unakumbuka yule mama wa siku hii? Ulifa hivyo kipindi mimi nilikuwa sijaanza kupatia nafasi. Simliaibishana hapa mpaka wakati unamwambia jingo nipatie kilo 50, jua nipatie kilo 100, ukataka kupatia kilo 50. Simliaibishana hapa. Sasa kama vile mfano angejuaga boss leader sema basi pole pole.
Sio watoto ndio hivyo. Ndio nakwambia, si hakuna mtu. Kuna mtu. Sio wewe. Hinduka rero hivi ni amanyaka nayo yihuze. Basi shira kwa basi change chende. Babu. Kaka musti muri. Nawe no bana abo rero shira ko jewe ibintu ngibi namaze kuvugira ibintu by'amanyanga nkabi n'ibyo jewe oya. Ni mama yako icyo kiraka mugabo nakubwiye vrema kandi vrema bitahure. Oya, shebara gako wawe mushefu. Oya, just no uri umushefu wanje mugabo ibyo bintu byo kuzara shira ko mu bintu by'amanyanga kandi ibintu ndakubwira ni kuneza yiwawe. Uno musi urashobora kuvuga ko ndi umwasi wiwawe mugabo hazobera igihe uzobora ko ari ndimo mvugisha ukuri. Ingekuwa mimi niko shefu wako ungefanya kazi mimi. Kazi tumogope Mungu bana. Kazi tufanye kazi ya sahihi hapana kuchanga nani goro na bongo. Unachanga mcheli na mchanga? Italika. Jirani ipo pale, sema taratibu. Wao wataoni kokote. Badilika bwana Salumu. Acha mambo bwana. Badilika mzee. Sawa. Ndio nilikuwa kuja kukuambia hivi. Nikutumie kwa watu watatu. Acha mzee, acha mambo. Lakini unajua kama sio fresh. Acha mambo. Sio mambo. Sha. Utajuta. Ndaguha kazi kandi wongere chuba n'umushefu wanje. Ubu jewe Asna. Sawa. Ni sawa? Sawa, niende. Yasi, karibu. Asante. Sawa naone. Tunamshukuru Mungu. Ndio na maji. Shangaza raha. Shangaza rakomero gashakuwa tuhevye. Asha ibikorwa byo ngabi. Ibikorwa n'umuryango nushaka kuraba umuryango nawe. Oya suko. Yazikoje Familia ni sisi hata kama kuna tupuzia unabakia tu nyumbani. Sawa ni vizuri kubaki kwa mume wako lakini kumbuke na familia. Hata siku zingine unakuja unatupitia, unatujulia hali. Huu unuzi kwa mutamakazi. Mumisi yeze kwa vuga magura kura moja. Ntazuzi. Nzoza muri iyi minsi canke ejo nzoze na twanakira. Canke barakujije. Oya. Barakujije. Ombuza. Kanda sheria za mume. Iyo naweza kabisemea wapi? Oya niyo ombuza gusa nyene ibikorwa byo ngaha nyene mu nzu tugaswa jua. Okay. Ni aje sasa? Salama alhamdulillah yani. Kuna habari gani? Mimi kile kinasababisha mimi nakuja hapa leo. Kama kawaida tu kisi unajua tunapenda kuja hapa kwa zimana kama familia. Ni sanzo nyani. Sasa tumesikia kwamba kaka na hizi siku anakuwa anatumika pamoja na binamu yetu hapa Salumu. Mmewa. Sasa kuna kastroli kampya amepata kazuri. Tunataka tukagomegome. Sasa ndio kuja kuazima kapasi ile pasi yenu ya mkaa. Tuone tumgomegome kakwata vizuri na yeye bana. Akifika mwale watu tukima vile masuruali. Sawa bwana. Naona mashallah kweli. Yaani hivi naenda kupiga kapasi. Nataka nikayoshe. Sawa. Leo tunajua mume wangu vitu vyake atakagi nitoe kitu bila ruhusa yake. Na ndo kawaida. Ni kweli. Ningeza kumubaza. Lakini najua kwa hilo hamna wasiwasi. Hamna wasiwasi kabisa. Cha kawaida. Nikanda mtelefone. Na mubati. Sino vriki nichiwe ngaka. Naona matunda hapa kwenu yani miti ya nini ya mikomamanga. Naona mikomamanga imekoma kweli. Imekoma kabisa. Umeona? Bora mkujagi kuchukua mikomamanga. Wewe hata kututembelea au tutembelee tutajua hizo taarifa aje sasa hii miti. Kada mwaka. Hatari. Oui, halo? Nani mume wangu? Yasiri ari ngaha. Banza urindire kwanza wumvirize. Yaje gutira ipasi. Naranse singendeye. Ushaka ikintu nakimwe cyaje kivanga. Nani baneze? None mugabo wanje. None gutira ipasi ni kibazo. Je rero ndazi niwe waipuze nije naipuze. Haitakawia huko ni dakika tu mbili wanagoma ni nguo moja. Ona mimi na wewe tuishi. Halo? Halo? Harakufi. Nino ko ruvumenga mutirana majambo yansi. Ndibaza niyumvise neza gusa yari mu rwamo ndibaza. Mama.
Nacho niyaza ndaza kuyizana. Asna ubu mugabo we ntibasubiye bijya nyene gwagwa nkugwiwe rudahera ariko bakirimo. Oya si ivyo nagwango. Gusa ari umugwamo urumva. Amajambo wamubwiye ati ntiteba iminsi ngahe. Ahamubwire ngo ntiyakumvise. Asna. Usanga yumvise. Genda umuryango nacumisha. Nacumisha umwose nzirukirashi. Jewe ivyo akubwira ivyo yakubwiye byose naho ntavyumvise ariko je ivyo wamwishuye ntavyumvise. Wewe ntushake gufuka nyene ati ngo reka ntavyumvise. Ariko gice no kubwira gusa nuko. Urabona urakamenya. Ibi byose ni Imana irikira kwereka ivyo kurambesha. Uri kurambesha mbyize ukuri. Oya sinakubesha. Umve. Jike ndo ndabwira nuko gerageza. Arashite ngagusa cyanda mubwira yime ncanda yi. Umve. Je cyo ku ivyabaye nabibonye. Icyo no kubwira gusa. Umugabo we yaze ntagerageza umuhanure. Mushira hasi umuhanure umyigishe kubana n'abantu. Nimba umuntu akwiyumvire tureke mwene wanyu umubanye gusa kwiyumvira akaza kugusaba ikintu. Aba yakubonye kuri umuryango. Nero twebwe abajyango biwe tuze kumusaba. Kandi aziko nawe ibintu ari magirira ndashobora nawe je kuza kudusaba. Lakini akatae. Unafikiria atamstiri nani? Leo anakunyima wewe familia yetu sisi. Familia yako wewe ndo ananyima. Sasa umesikiaje? Familia yako ndo ananyima. Rindira ndiyashika ngaha ndaza kumubwira amiyo pasi. Familia yako kimbilio la matatizo yenu ni sisi. Anakunyima pasi kwa mpaka na simu inakatika hapa nakati. Anakukatia simu kwa sababu ya jambo hili. Rezo. Uzidi kumtetea sana. Lakini ukumbuke kwamba hakukuoa anakutoa mwa hii nyumba. Alikuoa na kutoa kwetu sisi. Sasa ikiwa kwamba leo anatafuta kutengeneza uadui baina yetu sisi na wewe kwa sababu ya Ibilisi amemkaa kichwani. Mimi na imani hapo iko nakudanganya. Ndeni bofe wako reka kuvuga nabi. Kubera pasi n'ukuri asiri nawe. Jewe ndagiye kandi umbabare nimba ivyo banavuze bimeze nabi. Ariko uzokwa mu nyirusati. Abarundi barayamaze ngo nyamuburi kimuhanura. Niwe nyamuburi kimuhamba. Murakoze. Muhanura. Yasi ntushavure ndayizana sivyo? Hey, hey, hey.